Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bene data nshuti z'umusaraba mudukurikira muherereye ahatandukanye, ubuntu bumwe mwacu Yesu Kristo n'amahoro biganze imitima yanyu. Ni ikiganiro mwihane ku bwami bw'Imana buri hafi, mashikizwa na NIZIGIYIMANA Olivier giciye kuri P.T.G.A Ministries. Turafise inyigisho twatangiye ku munsi w'ejo, turiko turabandanya n'uno munsi tuzaja kurangiza ku munsi wa gatanu. Inyigisho bwa ngo abantu barataye urufatiro rw'ukuri rw'agakiza. Duhagaze ku majambo y'Imana ari muri TIMOTEYO wa 2 ibice 2 ku murongo wa 19, avuga ngo ari kwitangiriro ry'Imana ryo kubakako rirakomeye, byanditswe k'ikimenyetso ngo Uhoraho arazi abiwe, kandi umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya. Tashaka nande n'amajambo ari mu gikino cete nyene ca 2 ibice 3 ku murongo wa 1 gishitse ku murongo wa 9, avuga ngo ibi bizoba mu gihe c'iherezo, ariko menye yuko mu misi iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, birandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatere ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyengetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa n'ukwipfuza ku buryo bwinshi, bahama biga ariko ntashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Nkuko Yani na Yambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge, babaye ibihombe ku kwizera, mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzugaragarira abantu bose nkuko bw'abandi bwagaragaye. Amen. Niyo majambo y'Imana twatenga kwaganira ku munsi w'ejo. Twavuze ku kintu cyo kwirarira, umuntu yirarira gasanga afise ubuzima bamwo budahimbara Imana, ayaguma yirarira imbere y'abantu, hereka abantu bagihagaze, abwira abantu bitandukanye. Uyu munsi turaja kubana tuganira n'inyigisho yacu. Nino nyigisho navuze ko ikivuga ko kuno muntu avuga ko yamenye Imana, ariko ayihakanisha ivyo akora. Umuntu avuga ko yamenye Imana, ko ayihakanisha ivyo akora. Twumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abantu bose bavuga izina ry'Uhoraho bakwiye kuva mu kugabitanya kwabo. Nuno munsi naho tugiye kubana tuvuga kuri ino nyigisho, tuganira kuri ino nyigisho. Kuno murongo wa 1 avuga ngo ko abantu, igice gatatu murongo wa 1 avuga ngo ko abantu bazoba kubikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumbira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana. Reka ngane n'uno muntu nawe uyu munsi. Uyu muntu anegura ivy'Imana. Nukuri Imana ifise umubabaro mwinshi cyane. Iwutewe n'abantu bavuga ko bazi izina ryayo, bayimenye, bariko barayikurikira, bariko barayikorera, bariko barayikora mu buryo butandukanye, mu ndazi zitandukanye, mu vyicaro bitandukanye, mu position atandukanye, ariko n'ubu bo bitigwa bariko barayikorera. Iyo ikabizi ko atako barayikorera, bivanye nuko ibona ubundi buzima babayeho mwibanga, buhishwe, ibona ubundi buzima babayeho, bavuga, bagenderamwo, budahimbara canke budagaragaza by'ukuri ko bariko jana nayo. Nuno muntu anegura ivy'Imana. Ene data, uvuga ko amenye Imana, uvuga ko kujana n'Imana by'ukuri, kandi ibyo uvuga ni byiza, ariko hari ukundi kuntu, hari iyindi mico, hari urundi ruhande rwononekaye, hari iyindi nzira wafashe nukuri itari nziza, inzira yo kunegura ivy'Imana. Kera wari umuntu ivy'Imana wavyemeza n'abatabizi, wavyemeza n'abatavyizera, warafise inyota yo kubishikana henshi kure ko batarabimenya,
ariko uyu munsi ugeze ahantu ubinegura, ugeze ahantu ubona ko ivy'Imana sinzi uvyita irindi zina, ubona umenga ni uguta umwanya, ubona umenga ni ibintu biciriritse, ubona umenga ni ibintu vyaho, kwa kuntu wabitinya, kwa kuntu wavyubaha, kwa kuntu wagira unyota yo kwimenyesha abandi kumva ko harimwo ubugingo. Uyu munsi abonye ko ata bugingo birimwo, wabitereye ku ruhande, kuvyubaha no kubitinya no kubikora no kubigenderamwo wabihagaritse. Wagerere ahantu ubona ko ataco bitwaye, ko ataco biri, ubicira ku ruhande, ariko n'Imana irika kugira iciye muri no nyigisho irifuza yuko ugaruka kuri wa mushinge wa kera, ukava ahandi hantu uri, ukava muri indi nzira uriko urafata mu byo kunegura ibintu kare wizera, vya bintu kare wavuga ko biguha ubugingo. Uyu munsi bivuga ngo ibintu mwishengero naho ibintu vy'Imana yaino aho kwari guta ubwenge, aho hari ibintu tubamwo kuvumenga no guta ubwenge. Ngane narasavye kiriyagi sinzi byo byaramfasha, vya bintu kare vyaguha ubugingo, vya bintu kare vyaguha umunezero mu mutima. Uyu munsi gevya ko ari ibintu ngira ngo wari warataye umutwe igihe wari ubirimwo, sinzi ivyo byarafashe kiriya gihe n'ukuri, ahubwo ndabona ko umuntu ashaka kuba ari mu bintu ngira ngo yararozwe. Ibintu kare bavuga ko vyaguha ubugingo, uyu munsi babikengera, urabinegura. Ndetse si kubinegura gusa, n'abashaka kuvyizera ukabaca intege, ukabereka umenga wabataye ubwenge, wabataye mwene data. Subira wibuke mw'itanguriro ry'agakiza kawe, subira wiruke mw'itanguriro ry'agakiza kawe, hahandi ugitangura ugishingura ikirenge, uvuye mu vy'isi utambukiye mu vy'Imana, uvuye muri vy'Imana igukuyemo hahandi RW'AGAKIZA. Ibuka ukunda ivy'Imana uriko uranegura uyu munsi, uriko urakengera uyu munsi, uriko uragaye uyu munsi, uriko ubona umenga ko babikurikirana batagira ubwenge, uriko uca intege bashaka kubikurikira. Ibuka ukuntu vyakugirira umumaro, ukumva umenga nibwo buzima bwawe, ukabinezererwa rero ukamenyesha abandi. Ibuka ukuntu wabibamwo uhinda agashitsi, ariko uyu munsi ukaba ugaragara nk'uri muri vyo, ukaba ufise ishusho gusa navyo, ariko uruhande runini ubinegura, byarakuvuye mu mutima, ubyankisha n'abandi, uca intege n'abandi, uremereza abandi bantu kutavyizera, abandi tigenda gahoro gahoro, genda buke buke. Ibintu vyarabaye vyaracanganye. Umuntu ashaka kwizera, umuntu ashaka kurondera Imana n'ingunu mwete, umuca intege, umucira imigani, umubwira bitandukanye byo kunegura ivy'Imana. Umva, Imana iragomba kureka iyo nzira, Imana iragomba kureka iyo nzira y'ukugabitanya. Imana iragomba kureka iyo nzira ukava muri urwo rwego rundi urimo. Iyo nzira wafashe ukayiva, warahushije, usubiye iyo wavuye, usubiye muri yasi, canke wasubiye muri yasi Imana yagukuramwo, wasubiye muri rwa rugero rw'abantu Imana yagukura. Umva ico kubera ciza, garuka ibintu uranegura uyu munsi, uvyihoze, wihane, uhagarike iyo nza kunegura ivy'Imana, guca intege abashaka gukora ivy'Imana, gutanga uburero budahwanye n'ivy'Imana igomba, yo gukora ibintu bidahwanye n'ivy'Imana igomba. Ndakwinginze mw'izina rya Kristo Yesu Nazareti, heba iyo nzira, hagarika iyo nzira, va muri iyo nzira, baho hantu, reka ivyo bintu, reka gutambikiza, reka kugenda wihishahisha, reka kunegura ibintu vyaguha ubugingo kare, reka kunegura ibintu vyaguha agakiza kare. Subira hahandi kuryatanguriro, subira handi, ongera wibuke. Nyemera ndagusubiza ivyiyumvira inyuma, ongere wibuke kuryatanguriro, ukuntu washima ivy'Imana, ukuntu abikunda wagirira umwete. Ariko uyu munsi ukabikora binegura, wabitewe utunenge twinshi, abakozi b'Imana bavuga ukuntu kuriya, ivyize kuvuga ukuntu kuriya, biri usesigaye ufise ukundi kuntu yivuga. Umva, garuka uba ahantu hayobeye, uve muri uwo mwanga waguyemwo, garuke kwitanguriro RW'AGAKIZA kawe n'ijambo ry'Imana. Imana irifuza ko iyo nzira kunegura biheba, ukayivamwo, ukagaruka hantu watanguriye,
watereye ivy'Imana. Imana ikugire neza, Imana ikugendere. Mwene data wumvise ino nyigisho, ureke kunegura ivy'Imana, ugaruke ahubwo ngo wakire Imana yongereye muri wewe, yongere kwiganzire, yongere ikugire mu kibanza, kubakimwo ibyo yatanguye kubaka muri wowe. Imana ikugire hano, ikugirire neza. Murakoze. Ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri izi numero +260 97 90 85 006, akamenyetso guteranya 260 97 90 85 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire. Urakoze.